Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka cane ku biba biriko biravugwa mu gisata ca politike. Benshi baravye ibiriko birashikira bamwe mu bagumye banga batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane aba huze bakomeye ku ntwaro y'umwisi Perezida Petero Nkurunziza iba biriko birababako babona ko nubundi abenshi bagiye barigizwayo n'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, kiretse bimwe mu bihangange vyanye bikomeye mu mugambwe CNDD-FDD kuva ikiri ku rugamba gushika ironsi ikibanza mu butegetsi ikanatwara igihugu muri imyaka 20 imaze mu gihugu. Bamwe rero mu bantu batagize ibihe vyiza kuri imanda no kuvuga muri iki kiringo Perezida Varisito Ndayishimiye amaze ari ku butegetsi c'imyaka 5 harimwo umugumyabanga yamyegere Perezida Petero Nkurunziza ariwe Pascal Nyabenda. Benshi rero hari vyinshi bagenda bararaba bagendeye kuri imyaka 5 Perezida Varisito Ndayishimiye amaze mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ingene ibintu vyagiye biragenda birinyuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twovugamwo ibura ry'ivyankenerwa hafi ya vyose mu gihugu, ndetse no muri iki gihe umuyaga nkuba ukaba watanguye kuba umuzi w'ibuye mu bice bimwe bigize igihugu. Bamwe bati twarahomvye kubona Pascal Nyabenda yatanzwe na Perezida Nkurunziza nga aserukira umugambwe CNDD-FDD mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko bamwe mu bihangange bikomeye bakamwanka. Twarahomvye bikomeye cyane kuko kuri ubu yobaye agendera mwiragi rya Perezida Nkurunziza, yobaye nawe akora nk'ivyo umuhisi Perezida Nkurunziza yamyakora kuko ari we yipfuza kugena. Abandi bati kuba Pascal Nyabenda atarabaye umukuru w'igihugu ntaco bivuze, nubundi nawe ni kimwe na Perezida Varisito Ndayishimiye. Muri kano kanya nubwo Pascal Nyabenda yagiye arakwa ibibanza vyose bitandukanye mu butegetsi bw'igihugu, cane bikozwe na Perezida Ndayishimiye, ndetse benshi barazi n'ivyabaye mu mwaka wa 2020 ubwo Perezida Ndayishimiye yanse ko hajaho umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza, ahubwo we agahita arahira gihutihuti. Bamwe bati hari ico vyari binyegeje. Iyi nkuru tugiye kubageza ko ijanye n'ingene Pascal Nyabenda yari yateguwe ngasubire Petero Nkurunziza ariko abasirikare bakavyanka. Bamwe bati twahomvye iki kubona Pascal Nyabenda atarabaye umukuru w'igihugu, ko yakabaye akora nk'ivyo Perezida Nkurunziza yakoze mu gihe ciwe, ndetse kandi benshi baribuka ko mu gihe cya Perezida Nkurunziza Uburundi bwafatiwe ibihano mpuzamakungu, ariko navyo benshi bakavuga ko ubutunzi butigeze bugera hatemba nk'uko vyifashe no munsi ivyo bihano vyarakuweko. Bamwe bati ese koko Nyabenda na Perezida Ndayishimiye baba batandukanye? Reka tubitangurire ngaha. Dushingiye kuri inkuru tugiye kubageza ko Pascal Nyabenda yari yateguwe ngo asubire Perezida Nkurunziza ariko abasirikare baravyanka. Yatumye rero bamwe batangura kuvuga ko Burundi bwahomvye cyane. Abavuga ayo majambo bagashimika ko Nyabenda ari umunyamahoro, kavuga amajambo make. Nabandi bo bamubona ko ari umuhemu yahemukiye bagenzi be bari kumwe mu rwego rw'inaribonye rwa CNDD-FDD Conseil de Sage ku kibazo c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ese koko Ndayishimiye na Pascal Nyabenda batandukaniye kuki? Ni biki dukwiriye kwisunga iyo hageze gutora urongora igihugu? Mu nyifato za misi yose Pascal Nyabenda na Varisito Ndayishimiye ntibatandukanye kanini, twisunze intahe twashingiwe n'ababegerewe. Haravuga ko Pascal Nyabenda ari umunyamahoro, ariko nabazi Ndayishimiye mu kibano niko bamuvuga. Bose bazwi ko batera inkuru, ko bakunda gutwenga, ko bafise abagenzi mu moko yose. Ntibazwi nk'abantu bakunda gushwana n'abandi, bose baraciye bugufi. Abantu babazi neza bose babita abanyabwoba. Leonidas Hatungimana yahoze ari mu ntwazangabo za mbere za FDD akaba n'inshuti ya Ndayishimiye, ni kenshi yatanze intahe zivuga ko uko azi Ndayishimiye ku rugamba akamuvuga nk'umunyabwoba. Reverend Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi we iyo akoresheje imvugo ifobetse yo gutwenga Ndayishimiye avuga ngo muzokwitondere abantu bavuga ko bagwanye ariko ugasanga ntibigeze bakomerekana gatoyi. Abazi Nyabenda nabo nyende bamuvuga nk'umunyabwoba, bakibaza ko vyo biri mu vyatumye ahemukira bagenzi we mu mwaka wa 2015. Ikibica abanyabwoba muri politike no kubafata ingingo nyinshi zo kwikingira kurusha izabajana kubo batabona ibintu kumwe.
ikibaye cyose ngo bakijanisha n'umutekano wabo ube n'umutekano w'ubutegetsi bwabo. Mu makuru ahari ariko nubwo bose batandukanye gusa bose ngo barabaye abiyorobetse bakomeye cyane kuri Perezida Nkurunziza. Bamwe mu bafonderi bahoze muri CNDD-FDD bavuga ko Nyabenda na Ndayishimiye biyorobetse kuri Nkurunziza mu kiringo cya gatatu, ko mu nyuma bose bari biteguriye kuzomuhemukira. Iyo ntwazangabo y'ipete rya generali iri mu bagerageje gutembagaza Nkurunziza muri Rusama mu mwaka wa 2015 yagize iti: Nkurunziza naramukunda, kuri jewe yari umuvukanyi, ndemeza ko yarafise intumbero ariko hari ivyamugoye kubera ukwikunda. Twebwe twamwipfuriza kaheze ikiringo ca kabiri hanyuma akava ku butegetsi akaronka iteka ry'abahoze batwara igihugu. Ntitwari kumwica, kumbure twari kubanza kumupfunga, ariko mu nyuma twari kumurekura akabaho neza. Abandi bo bahisemwe kumwiyorobeka ko umuhenda ko bari kumwe, ariko bamuteguriye urupfu. Twese intumbero kwari ukumukura, inzira nizo zari zitandukanye. Abamwiyorobetse ko baraturushije ubwenge bwo kumukura, ariko intumbero yabo yari mbi cyane kandi batumye amaraso y'inzira karengana seseka imyaka 5 y'ikiringo cya gatatu. Ntimuze mwibagire ko Ndayishimiye kandi ari mu basinye rya kete ryo muri Munyonyi umwaka wa 2014. Twese twari ico kimwe. Iri kete naryo tuzorigaruka ko ku munsi w'ejo. Intahe nanone za Gervase Rufyikiri yari icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu na Pio Ntavyo, hanyuma yararongoye inama nshinga amateka, nazo zerekana ko Pascal Nyabenda yarahuje ivyumviro nabo kubijanye n'ikiringo cya gatatu. Nyabenda we ntigeze babwira ko bari mwikosa, barakorana amanama bumvikana, ariko yarabahenda akajana kwa Nkurunziza ivyo bavuganye. Bamwe bati ese koko yo barabikoreshejwe n'ubwoba canke cari igiharuro ca politike. Kubwa benshi ngo Nyabenda yakinye umukino umukuriraho abo yabona nk'intamamye kugira shikira ikibanza ca kabiri mu gihugu. Iberuro vya Ndayishimiye n'ivya Nyabenda mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza birasa. Bose baramwegereje kugira babeho bongera bashikire neza ubutegetsi. Ikintu bari gutandukaniraho kumbure n'umwanya kwikura ko Nkurunziza vyari gufata bamaze gushikira ubutegetsi. Kwa Ndayishimiye vyaranyerutse kuko umutima waciye wagarara giturumbuka. Kwa Nyabenda vyari guteba ivyo kumwikura ko kubera Nyabenda yari gukenera umufasha abasoda mu mwanya wa mbere. Nkuko henshi bigenda inyuma y'imyaka nk'ibiri ngo Nyabenda yari kuba afise ubutegetsi n'igihagararo bikwiye kugira atangura umugambi wo kwigaranzura wamushizeho. Uwo ni jewe ndavyumvira gucyo ivyari kuba kumbure n'ibindi. Ikibazo kitoroshe ningene abantu bogira ivyo bafatira ko kugira ngo bamenye uwo batora, uwo baronsa amajwi yabo kugira ngo abarongore ntazobahemukire. Benshi bagende kuri ibibazo bimaze imyaka 5 biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakanarabira kandi ku bategetsi batandukanye babanje imbere y'iyi manda iriho kuri uyu munsi. Bamwe bavuga yuko ibintu vyunyutse cyane ugeranije n'ivyo abarundi benshi baba biteze. Barumviriza amajambo menshi ava mu kanwa k'abategetsi, ariko nta nyishu y'ivyo abategetsi baba bemereye baronka. Igitoro, umuyaga nkuba, ifumbire, ibinyobwa vya Braludi ndetse n'ibindi byinshi byaragiye bigaragara ko ari ibibazo bikomeye cyane. Amabarabara yarasenyutse ntigeze asanurwa, abanyagihugu bapfungirwa ubusa n'ibindi byinshi. Ngo kubera ko abanyepolitike bahinduka cyane, hariho ibintu bitatu bihambaye imbere yo guhitamwo ugutwara. Icambere, wenyene tumuzi gute? Iki nico coba intango ya vyose. Nimba umuntu azwi nk'umusuma ashitse hejuru, ubusuma bwiwe burakura bukenyuza. Nimba umuntu azwi nk'umubeshi ashitse hejuru arabesha kurusha. Nimba umuntu azwi nk'umwicanyi agaze hejuru aricana kurusha. Nimba ari ntirumve ko nageze hejuru ariyumvya iyo abanyagihugu bamutakambiye akagwiza amajambo yo kubiyeza ko. Ico niyo ntango ya vyose. Ikigira kabiri, mbega yaravuze ku bibazo vyacu. Iki ni ikindi kintu abantu benshi batihweza. Nimba uri impunzi, umuntu mu kwitoza ntatomora icyo azokora mu gutora umuti w'ikibazo c'impunzi, ntuze witege ngo azobikora kubera ari umuntu mwiza. Nimba uri umurimyi ukumva ntaco avuze ku bibazo vyawe nk'umurimyi, ntuze witege ibindi bitangaza ageze ku butegetsi. Nimba ataca avuga ku bijanye n'uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, menya ko atabwa azobaha. Nimba kandi ataco yemereye umunyeshuri, umuganga, umusirikare, umudandaza, umukenyezi, umunyamuziki,
ndetse n'indi migwi itandukanye ntuze umwitegeko. Umunyapolitiki atakuvuga ntaba kunezwe naho yoba mwiza gute. Twige kumviriza cyane ivyo bavuga kugira tumenye ivyo twitega, ngo bapfuma baguhemukira ariko bakaba hari ico bakwemereye. Ikigira gatatu ni systeme arimwo ese yoyo ivuga iki? Mbega arafise ingufu n'ubushake bwo gutandukana n'intumbero ya systeme arimwo? Uca wiyumvira uti mbega CNDD-FDD isanzwe ifise iyihe ntumbero ku kibazo runaka? Nyabene na Ndayishimiye boba batandukanye n'iyo ntumbero. Nk'iki kiroroshe rwose kwishura. Ndayishimiye numwe mu banditse vyinshi bijanye n'intumbero za CNDD-FDD, numwe kandi mu bagiye mu biganiro kugwanira iyo ntumbero akagenda zico bahinyitse. Numwe mu banditse amatangazo menshi ya CNDD-FDD. Ntuze wihende n'umunota numwe ko Ndayishimiye atandukanye na systeme arimwo. Yabenda nawe nyene nico kimwe, nta numwe muri bo ari informateur du système. Barashobora kugena abantu bashasha, barashoboye kuvuga imvuga abantu bashaka kumva, ariko ntuzobumva n'imbono ya kure ihindura intumbero zizwi canke zinyegejwe za CNDD-FDD. Tubibutse ko ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD ryo mu mwaka wa 2026 Bururi ryashinze ko imigambwe itavuga rumwe na CNDD-FDD amashirahamwe yigenga n'ibimenyesha makuru vyigenga arabansi ba CNDD-FDD. Tubibutse kandi ko CNDD-FDD yatomoye hakiri kare ko idashigikiye amasezerano ya Arusha. Ku bibazo vy'inkora mutima rero muti Nyabenda na Ndayishimiye bobo buri wese yoba ahagaze he? Bamwe mu bahinga mu vya politike kandi bakurikiranye ivy'aba bagabo cyane bavuga yuko ku bibazo vy'inkora mutima cyane Nyabenda na Ndayishimiye ari bamwe. Kubijanye n'ibibazo bihambaye vyateranije abarundi mu mwaka wa 2015, kubijanye no kuganira n'abahunze, kubijanye n'ikibanza ca societe civile, ikibanza c'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ikibanza c'ibimenyesha makuru vyigenga, kugabanya kwivanga kw'igisoda muri politike, kubijanye n'umwidegemvyo w'abarundi, kubijanye no guhana ivyaha bikomeye vyakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kubijanye n'ingenamoko abana mu nzego z'igihugu aho hose nta tandukaniro ririho hagati ya Evariste Ndayishimiye ndetse na Pascal Nyabenda, ngo nta numwe muri bo twigeze twumva n'imvugo yitwararitse ivyo bibazo. Bose bari mu murongo n'intumbero CNDD-FDD yafashe zijanye no kwikurako abo yitabansi, gufuta amasezerano ya Arusha, gutwaza igikenye n'umukazo. Vyibuke kandi uvyandika ahantu ubutakuvuga muri politike ntabakunezwe. Nivyo Pascal na Varisito bose n'abantu beza, ariko si abantu banezwe ibibazo bihambaye bitwerekeye, si abantu bashoboye kuzana impinduka zikomeye mu gihugu ku buryo bo kwitandukanya na systeme y'akarenganyo no gucinyiza abarundi barimwo. Kubwa Pacifique Ninahazwe ngo nta tandukaniro rinini ryoba hagati y'intwaro ya Pascal Nyabenda be n'intwaro ya Perezida Ndayishimiye. Iyi akaba ari nta ikomeye cyane twashikirijwe na Pacifique Ninahazwe ubwo yagarukaga kuri aba bagabo bompi bazwi muri politike y'igihugu cy'u Burundi, ndetse anabagaruka kuko benshi mu vyo biyumvira harimwo no kugereranya aba bagabo kubera ko buri umwe yarafise uruhande rumushigikiye mu matora mu kugenwa kwiwe kugira ngo azohagararire umugambwe CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Muyandi makuru kandi impunzi z'abanyekongo nga mu gihugu cy'u Burundi hagati y'amahitamwo y'inzara n'intambara. Kubera imfashanyo mpuzamakungu ku mpunzi yahagaze, impunzi z'abanyekongo zicumbitse mu Burundi ziri mu ngorane zidasanzwe, kuguma mu bukene budasanzwe canke guhitamwo gutahuka mu gihugu kirimwo intambara. Amashiramwe mpuzamakungu PAM na HCR akomeye cyane mu bijanye no gufasha impunzi yaragabanyirijwe bikomeye imfashanyo yahora ahabwa. Ingorane zunyutse kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse imfashanyo yahora iha USAID kuva Trump agarutse ku butegetsi. Imigambi yo kwimurira impunzi mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahagaritswe nayo nyene, bituma ivyizere ku bihumbi vy'impunzi bihagarara. Umugwi usarukira ibiro vy'intara ya Sud Kivu wari warahunze kuva umugwa mukuru wa Sud Kivu Bukavu ufashwe n'abagwanyi ba M23. Izo ntumwa zaragiye Bujumbura guhimiriza impunzi zitegure gutahuka. Kubw'uwo mugwi leta y'u Burundi, HCR na PAM basavye Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwitegura kwakira impunzi zazo.
kubera ataburyo bwotuma babandanya babafasha. Uburundi busanzwe kandi bufise ingorane z'amatongo, ntibushobora kwakira impunzi mu basangwa. Ibanki BAD niyo bivugwa ko izofasha muri ico gikorwa cyo guhungura impunzi, ariko ku rubuga hari umwiheburo n'amakenga. Uyu ati: uyu munsi naratakaje vyose, inzu yanje, ibitungwa n'ibindi. Umugabo wanje nawe nyene yiciwe mu maso yanje. Ubu ndiko mbwirwa gutaha, ariko nukuja gupfa. Hariya intambara irabica bigacika, niko bivugwa na Mireye aturuka Ibuvira. Impunzi iri Umusenyi mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi, akaba afise abana babiri. Faustin yashitse mu Burundi nawe mu mwaka w'2002 nyuma yo guhunga intambara iri hagati y'igihugu ca Kongo na FRF muri Sud Kivu. Ubu akaba abana n'umuryango we w'amezi 6. Mu gihe yari yizeye ko azokwimurirwa mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarazibiwe muri uwo mugambi. Uti nahunze intambara harahize imyaka irenga 20, amahoro ntarigera agaruka. Ubu ibintu vyarunyutse, kunsaba gutaha ubu nyene niho kuvuga ngo genda upfe. Aha turahanzwe cane nivyo, ariko kwicwa n'inzara birarutwa gupfana urusoro mu nda, niko asigura. Umwe mu baserukira impunzi zo mu ikambi ya Kinama mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu atarashimye kwidondora, aravuga muri rusange uko biyumva. Uti guhunguka ni ikintu ciza, ariko gusa mu gihe hari amahoro. Mbere n'ubu abantu babandanye bahunga Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kubwira abajeje gushika ngo basubire inyuma ni nko kubacira urubanza rwo gupfa. Agasaba leta ya Kongo gushiraho leta ikomeye ku butaka bwayo bwose, kandi tuze imigwi yose yitwaje ibigwanisho. Impunzi zirasaba kandi ko hari ingingo zofatwa mu Burundi, nko kwemererwa gutembera, kugira baje kurondera akazi n'uruhusha rwo gusohoka baja mu bihugu bibanye nka Uganda, Kenya canke Tanzania. Kuva pamigabanije ibipfungurwa, HCR nayo ikagira ingorane z'uburyo, amavuriro nayo aratabaza. Nkuko bivugwa atagikozwe, ibihumbi vy'abantu bizotahuka mu bice intambara itigeze hagarara, niko bivugwa n'umwe mu bafasha impunzi Muyinga mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, imigwi irenga 120 yitwaje ibigwanisho iraharugwa, cane cane muri Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu na Tanganyika, isanzwe ari itera injyane mu basivile. Uburundi bukaba buhaye indari impunzi zirenga 90,000 ziri mu makambi 5 zitimwe n'ibisagara. Abarenga 90% muri bo baturuka mu buseruko bwa Kongo, abandi bagaturuka mu Rwanda, Sudan, Uganda na Repubulika ya Centrafrica. Imiti 3 ngo nishoboka ku bw'impunzi, harimo gutahuka ku bushake mu gihugu bavuyemwo, ibidashoboka ku mpunzi z'abanyekongo kubera intambara, gushigwa mu basangwa. Iki ntigishoboka gushigwa mu ngiro mu Burundi kubera ingorane z'amatongo. Icya gatatu no kurungikwa mu gihugu kigira gatatu, navyo vyazibiwe n'umugambi w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Burundi rero zikaba ziri mu mutego w'umwiheburo, aho umuti wose watorerwa iki kibazo cazo usa n'ubashira mu kaga k'urupfu. Nayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'ibindi vyinshi biriko biravugwa ku munsi w'ejo tuzoba turi kumwe, cyane cyane ku makuru avugwa mu gisata ca politike, kuko hari amwe mu makuru turiko turatohoza tutubabwira muri kano kanya. Ku munsi w'ejo rero turi kumwe n'Umuhoza TV, Imana bahezagire.